Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu aho muri hose. Imana ibagirire neza. Kaze mu kiganiro Saveur Divine, aho duhurira kugira ngo dukomezanye biciye mu gusangira ijambo ry'Imana. Uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Samuel Nsengiyumva, ni jewe ngiye kubasangiza ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 118. Dusome umurongo wa mbere. Haravuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Tuvugane tuti dushimire Uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imbabazi z'Imana zama zuzuye uhereye mu bihe bya kera hose mu itanguriro. Imbabazi z'Imana zamyeho, ntizarangiye, ntiziragabanuka, ntizirangira, zamaho ibihe bidashira. Dawidi yakubitije amaso inyuma araba iminsi yiwe, araba urugendo yafashe ahereye mu buto bwiwe. Iwabo yari umuhererezi bucura mu Kinyarwanda, kandi yari umwungere w'intama. Ariko aragiye izo ntama yabonye imbabazi z'Imana, yabonye gutabarwa kuva ku Mana. Idubu yaraza agahangana nayo kugira ngo ntimusahure intama. Intare ikaza agahangana nayo kugira ngo ntimutware intama. Dawidi yagiye guhangana na Goliyati, kandi Goliyati yari ateye ubwoba ingabo zose za Isirayeli. Ingabo za Isirayeli zaravye Goliyati, zimubona ko ari ikintu c'ikigatanya, ikintu kidashobotse, zitoshobora guhangara. Ariko Dawidi agenda guhangana na Goliyati. Muri we Dawidi yaravye Goliyati, abona yuko Goliyati ntaco amaze, ntaco ashoboye, ntaco ari imbere y'Imana. Kubera iki? Yari yarabonye imbabazi z'Imana, arazibona zije kandi zihuse. Imana ikamutabara, akanesha idubu, akanesha intare. Yibuka Imana ubunini bwayo, yibuka yuko ari Imana ikomeye, yibuka yuko ari Imana itaneshwa. Maze abwira Goliyati ati ndaje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyine ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Yibutse imbabazi z'Imana kandi yari yarazibonye. Yavuze Imana yabonye, yavuze Imana yari afise, ntiyayikekeranya, ntiyayibona iri kure, yabona ari Imana imwegereye. Yibutse imbabazi zayo, yibutse imbabazi zayo. Nama numvise amakuru avuga ngo mu gihugu iki niki ngo babonye gaze cyangwa ngo bahabonye peteroli, maze bagayiharura bakavuga ngo ni metero kibe
imiliyaridi zinizi. Abahinga bakanavuga bati ishobora kuzokora imyaka iyi n'iyi. Nubwo hariho abahinga bashobora guharura ikiringo imyaka amazi azomara, imyaka peteroli izomara, imyaka gaze izomara, ngomba ndakubwire nta bakontabure na bamwe, nta bantu bizi ibiharuro na bamwe bakoresha za mashine zikomeye zingana gute, nubwo abantu bose bo muri ino si, abapfuye n'abariho, nubwo abapfuye bozuka, abariho nabo nyine bagakorana nabo babazutse, bagakoresha imashine zose ziriho muri kino gihe, n'izapfuye zigasubira zigakora, bagomba bagashiraho n'izindi mashine. Nta bahanga bariho bashobora guharura ngo bavuge uko imbabazi z'Imana zingana. Bibiliya iratubwira yuko dushimira uhoraho ngo ni mwiza, kandi uko ari mwiza imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira, zamaho ibihe byose. Dushimira Imana. Icya mbere ni mwiza uhoraho Imana yacu. Icya kabiri yuzuye imbabazi, kandi izo mbabazi mu bubiko bwazo zamazuzuye. Imana yarababariye abo mu gihe cyarenganye. Abo mu gihe cyarenganye babonye Imana, babonye imbabazi z'Imana. Ndagomba kukubwira n'uno munsi, mwene data, imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Ushobora kunyumviriza wakoze ibyaha by'umurengera, ushobora kuba wariyase, urakuvuga uti birashoboka, nibyo nibaza woba wibwira mu mutima ngo Imana ntiyoshobora kubimbabarira. Ndakubwira yuko imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Gira vuba uze kuri Kristo Yesu, aruhure umutima wawe, akubohore, akumurikire. Imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Dushimira Imana mu bihe byose. Ntidushimira Imana kubera ibyo twari dukeneye twabironse cyangwa twabishyitse ko mu gihe byabuze, naho ngo tuvuge tuti Imana iri kure yacu, Imana yaduhenze. Ndagomba kukubwira yuko Imana ntizigera ija kure yawe. Nta na rimwe Imana ija kure yacu. Ni twebwe biciye mu bigabitanyo tujamo tuja kure y'Imana. Ubundi igihe dufitaniye imigenderanire myiza n'Imana, igihe dufitaniye ubusabane bwiza n'Imana, ndagomba kukubwira mwene data, Imana irakwegereye kandi imbabazi zayo ntizirangira. Imbabazi z'Imana n'iz'ibihe byose. Wagize urugendo, wabonye kugira neza kw'Imana, imbabazi z'Imana ntizirangira. Waciye mu bihe bigoye, ntibyaguhitanye, Imana yabanye nawe, Imana yaragutabaye. Imbabazi z'Imana ntizirangira. Tuyishimire imbabazi zayo, tuyishimire ukugira neza kwayo, tuyishimire urukundo rwayo. Mu rukundo rwayo Imana ifite imbabazi z'ibihe byose. Mwene data uri kuranyumviriza, wakirira ijambo yuko imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. None ukugira neza kw'Imana kugushikeko. Ushobora kuba uri kuranyumviriza uri kuca mu bihe bitakoroheye, mu bihe bikubabaje. Himbaza Imana. Pawulo na Sila bari mu ibohero, bahimbaje Imana, bari baboshwe, ariko mu guhimbaza Imana kwabo babonye imbabazi z'Imana. Bahimbaje Imana, maze mu guhimbaza imbaraga z'Imana zirororoka, bituma iminyororo yari ibaboshe idohoka. Pawulo na Sila babona kugira neza kw'Imana, ntibayikekeranya, ntibayibona yuko umenga n'Imana iri kure. Bari bazi neza, nubwo bari ko baca mu bihe byari bikomeye, nubwo bari baboshwe, Imana ntiyari iboshwe. Oh, haleluya! Ukugira neza kw'Imana ntikwari kuboshwe. Ugutabara kw'Imana, ugukora kw'Imana ntikwari kuboshwe. Nawe aho uri hose umenye neza yuko imbabazi z'Imana zirahari kandi zamaho ibihe bidashira. Utabaza Imana, uhimbaza Imana,
ushyira izina ry'umwami Yesu hejuru. Imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Yesu abahezagire kandi abagirire neza. Shalom shalom.